Inshuti bavukanye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uwo muri kumwe ni Hirene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Ego nk'uko mumaze iminsi mubibona turagira ibiganiro hano mu rurimi rw'igifaransa, mu rurimi rw'ikirundi, mu rurimi rw'ikidagi, naho nyene hariho ibiganiro bikeyi tumaze gushira ngaha ku rubuga. Intumbero no kugira ngo muri uru rugendo turimwo tuvuge ico umwami Imana yadutumye. Ivyo yadutumye nivyo Yesu yadutumye kugira ngo dushikirize abantu ubutumwa bwiza. Imbere yuko rero tutangura ikiganiro nyezina, nagomba ndamutse umwe wese mu bariko baradukurikira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabashimiye mwebwe mwama mwakurikiranye mugashirako mbere ni mugashirako subscribe, mugashiramwo ka gakumu, abandi mukaheza mukabiha n'abandi. Ivyo birabafasha kugira ngo bagire ico batahuye ciza kuri ibi turiko turigisha canke ku butumwa bwiza dushikiriza ubwoko bw'Imana. Reka dusaba Imana. Mana, turagushimiye kuri kano kanya duhaye kugira ngo dushobore kuba hano imbere yawe, imbere y'ishengero ryawe rikomeye. Mana, turaje tukwinginga ngo tubabarire ivyaha vyacu, utuyobore mu mvugo no mu ngiro. Ivyo dukora vyose Mana, amaraso ya Yesu atubonekeko, kandi dusabiye n'aba bose bariko barabikurikira ngo iki kiganiro ntikibe umwanya upfuye ubusa, ariko kuri bo kibe ikiganiro c'inyungu, kigire aho kibakuye naho kibashikanye. Uhoraho urakoze kuko ari wewe uri kumwe natwe, none n'ubu turasavye ngo n'ubu buhinga dukoresha ngo bubikore neza kugira ngo bize bishikire benshi, abari hafi n'abari kure. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusabye twizera, amen. Ndaramukije rero abantu mwese mukunda runo rubuga. Hariho abari, reka mpere ngaha ndi hano mu Budagi, hariho abari mu Bubirigi ni igihugu kibanyi, hariho abari mu Buswisi ni igihugu kibanyi. Iki gihugu gifise ibihugu 9 by'ibihugu bibanyi, hariho za Polonye, hariho za Czechie, hariho za Autriche, hariho Hollande, hariho Danemark, n'ibihugu byinshi bihano bibe Luxembourg, sinayivuze. Ego none rero turaramukije kandi mu Bufaransa, nabwo ntitwobwibagira n'abari mu Bufaransa, ngo Yesu abahezagire. Turamukije rero n'abari muri Afrika mu karere ku Burundi, kuko niho jewe mvuka. Turamukije abo mu Rwanda no muri Tanzania no muri Congo, muri Zambia no muri Afrika y'Epfo, eka no muri Botswana, abarundi bashitse no muri Mozambique, n'amari mu bigwa vya Madagascar, mu bigwa vya Comoro n'ahandi. Aho muri hose abari mu bindi rero bice vy'isi nka muri za Canada na Amerika, canke muri Australia, canke mu Bushinwa no muri Israeli n'ahandi, namwe turabaramukije. Mwarakoze rero kuba mwarafashe aka kanya kugira ngo mubane natwe. Uno munsi nje kubaganirira ku butumwa naronse bw'umuntu yariko arambaza, kuko asanzwe azi ivyo nkora n'ivyo mvuga, ati mbega dufate ukuri ukuhe ko bavuga ngo abantu bazoja mu ijuru ngo baramaze gutegurwa kuva kera, ngo none ngo bimeze gute? Yariko ashaka kuvuga ijambo, mbere yaranaryanditse, rya predestination. Ego ico mwomenya nuko Imana yipfuza ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Nta muntu rero Imana yipfuza ko yozimira, oya, twese nico gituma turungikiye umukiza kugira ngo twese tubone ugutabarwa, kuko abantu bose baracumuye kandi ingero y'icaha n'urupfu. Ego ariko kandi igikiza umuntu naco twaracumvise kandi tuza kugarukako. Ariko hariho umugwanizi agwanya amajambo canke ivyiyumviro vy'Imana ku bantu. Imigambi y'Imana nta kindi uwitwa Satani akora atari kugira ngo ayankirize, ayipfishe ubusa.
bwa mbere reka tumaze dusome mu gitabo ca Matayo. Matayo yaranditse mu gice ca 25 umurongo wa 41, umutwe w'amajambo tuwurondeye hano uvuga ngo gucira amahanga urubanza. Aho ku murongo wa 41 twaharondeye kuko niho hatubwira neza intumbero y'Imana kuri twebwe no ku banyakibi. Maze azobwira n'abari bumoso ati mva iruhande mwabivume mwe, muje mu muriro utazima wateguriwe mugwanizi n'abamarayika biwe. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko umuriro wateguriwe mugwanizi n'abamarayika biwe, ni ukuvuga n'abipakije iwe, niko nobivuga. Ego, reka tugaruke tuje mu gitabo c'Itanguriro. Nababwiye ko Satani ikintu agomba ni ukwankiriza imigambi y'Imana. Satani rero ikintu agomba ni ukwankiriza umugambi w'Imana ku bantu. Dusomye mu gitabo c'Itanguriro igice ca 3 dusoma ngo uko icaha caje mw'isi, inzoka yarusha ubwenge ibikoko vyose vyo mw'ishamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega ni ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe co muri iri tongo? Yarahinduye mubaza ngo mbega nivyo Imana yavuze yuko yabuje kurya igiti ku giti na kimwe co muri iryo tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati ivyamwa ku biti vyo muri iri tongo twemerewe kubirya, ariko ivyamwa ku giti kiri hagati mw'itongo n'ivy'Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke tunabikoreko. Ahamaze kumva ko Satani yari amaze guhindura ikibazo, abaza uyu mugore yamubajije ikibazo numvuga ntiyakigoretse. Umuntu aca avyumva ati none rero n'ubu nta kindi turiko turabona muri aka kanya atari uko twumvise uko umuntu yatubwiye, uwo muntu yariko arambaza ati erega ni nkuko ari kumbwira ati turiko twigorera ubusa, abazoja mw'ijuru barazwi barateguwe, twebwe ntaco turiko turakora. Ariko uko tugenda dusoma amajambo y'Imana tugenda dutahura. Ego, reka dusome, kandi jewe amajambo ndakubwira ni ukugira ngo wewe ntuhungabane mu vyo wamaze kumenya. Oya, ntugahungabane kuko Imana yipfuje kugukiza kandi yaranabikoze. Reka dusome muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 5 gushika kuri 7. Ego, umurongo wa 5 gushika kuri 7 handitse ngo ariko asanga hari uwo muri mwebwe akenye ubwenge, nabusaba Imana igabira bose atakinubwe. Naho honyene umuntu aca yumva yuko nta kinubwe. Iyo yari yatoranije akagwi gatoyi, ni ukuvuga ko abandi bobaye ari binubwe, ati atakinubwe.
idaterana imiragwe azobuhabwa. Ndasubiramwo, ariko asangwa hari uwo muri mwebwe akenya ubwenge, nabusabe Imana igabira bose atakinubwe, idaterana imiragwe azobuhabwa. Ariko asabe yizeye ataca akekeranya, kuko ukekeranya ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga, utwagwa n'umuyaga, usimbaguritswa. Uyo muntu yoye kwiyumvira ko ari n'ico azohabwa n'Umwami Imana, kuko ari umuntu w'imitima ibiri, adaguza mu nzira ziwe zose. Ni umuntu w'imitima ibiri. Ego, turabandanya dusoma ayandi majambo atugaragariza ingena umuntu aronka agakiza, ninde azokizwa. Reka turabe muri mu Baroma, ibaruwa ryandikiwe Abaroma rya mbere kuva ku murongo wa 15 hatubwira amajambo nk'aya, avuga ngo reka duhere haruguru kugira ngo vyumvikane, duhera mbona ari kure. Imana nkorera mu mutima wanje, mvuga ubutumwa bwiza bw'umwana wayo, niyo ntanze kw'icabona yuko mbahoza mu kanwa ubudasiba. Aho ni Pawulo yavuga, iminsi yose nsenze nsaba ngo noneho bishobotse Imana yemere kugendesha amahoro no kunzana iwanyu. Imana yemere kungendesha amahoro no kunzana iwanyu. Jewe rero vyokwitwa kunzana aha kuri mikro canke imbere y'iki cuma kimfata amajwi. No kunzana iwanyu kuko nipfuza kubabona, kugira ngo mbahe ingabire y'impwemu ibaremeshe, niko guhumurizanya namwe, mpumurizwe n'ukwizera kwanyu, muhumurizwe n'ukwanje. Kandi bene data, singomba ko mutamenya yuko kenshi nari mfise imigabo yo kuza iwanyu ngo mbone imbuto muri mwebwe namwe, nk'uko nazibonye mu yandi mahanga, ariko ngira ikimbuza kugeza n'ubu. Abagiriki bo n'abanyamahanga badebagura, abanyabwenge bo n'ibipfu. Ndi n'umwenda wabo, nico gituma jewe ku bwanje niteguye kubabwira ubutumwa bwiza namwe muri Roma, kuko ubutumwa bwiza butantera isoni, ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ngo iki? Ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni, ariko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ico gihe yavuga amoko ari iruhande yiwe, ariko natwe biraturaba, kuko muri bwo ariho kugororoka kuva ku Mana guhishurwa, buheshwa no kwizera, ukagwiza ukwizera, nk'uko vyanditswe ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Ngo handitswe ngo iki? Ngo handitse ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Ego, umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Nugira ukwizera uzobaho,
kubw'ukugororoka kwawe. Reka tubandanye mu gitabo citwa Habakuki, kiri mu bitabo vyanditswe imbere yuko Yesu aza mw'isi. Igice ca 2 akarongo ka 4 naho hatubwira ngo raba umutima wiwe urakikishije ntutunganye, ariko umugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe. Birashoboka ko utatahuye intango y'iryo jambo ryose ko ryari rimeze. Reka ndariyasome, nico gice ndagisome, ntaco bitwaye. Kuva ku murongo wa mbere rero gushika ku wa 4 havuga ngo umugororotsi niwo mutwe w'amajambo azobeshwaho no kwizera kwiwe. Umugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe. Nzohagarara nshibamye nje ku munara wo gushibamako, nkenguze ndabe ico ari bumbarire n'ico ndi bumwishure ku vy'amaganya yanje. Maze Uhoraho aranyishura atandika ivyo weretswe, uvyandike ku bisata mu nyuguti zisomeka, kugira ngo ubisoma anyarutse, kuko ivyerekanywe bifise igihe vyashingiwe kandi vyihutira kugishikako. Ntibizobesha naho vyotebagana, ubirorere ko bitazobura kuza, ntibizoteba. Raba umutima wiwe urakakishije ntutunganye, ariko umugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe. Amen. Turabandanya n'ayandi majambo twigeze kuganira mu Baroma. Aha ndashaka kugira ngo abafise umutima uhagaze, ngo bavuze ngo abaramaze gutwira, abazoja mw'ijuru, n'ibindi vyinshi. Mu gitabo c'Abaroma, ibaruwa Pawulo yandikiye Abaroma, igice c'10 umurongo w'9, reka tugere kuri 14, turahasoma aya majambo. Kandi aya majambo rero benshi muri mwebwe muramaze kuyumva, ariko ntaco muyakoza. Mwama mwibaza ngo aho ndi ndabaramye meze neza nta ngorane. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Urashobora kuba witwa ngo uravyizeye mu mutima, ariko utarigera uvyatura na rimwe. Aha nashaka kubibutsa umwe wese yuko Satani arazi neza ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, arabizi neza. Wewe rero uvyemera. Hano ijambo ry'Imana ritubwiye ngo niwature. Mbere rirabandanya rivuga ngo k'10 rero, Abaroma 10:10 havuga ngo kuko umutima ari wo muntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Aya majambo arakomeye ngo kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Nibuka kera bavuga ngo naka yihanye. Je nibaza ko batanabivuga uko, ariko kwihana byo birakenewe. Nta muntu yovuga ngo ndakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanje hanyuma akaguma mu vyaha. Ntivyobaho, ntaco vyoba bivuze. Ariko kwakira agakiza, bavuze ngo ni ukuvyaturisha n'akanwa kawe, kuko ivyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Twibutse ya majambo twigera kuganira ko na mwebwe muri Daniyeli 12 twavuze ko hari abazozukira kumaramara, ariko ngaha bavuze ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe afise ubutunzi bukwiye abamwambaza bose. Kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Amen.
reka tugeze ngaho kuri ico gice kwari kugira ngo nongere ndababwire ngo ntihagire uhagarika umutima ngo ntarimwo, kuko ijambo ry'Imana riko rirabitubwira neza yuko nawe urimwo mu b'Imana yiyumviriye guhagakiza. Ariko ico bigusaba wewe kugira ukwizera. None uko kwizera uragufise? Waraturishije akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami akongera akaba umukiza wawe? Noneho irindi jambo rikomeye cane benshi bize, benshi bazi, kandi ridufasha muri izi nyigisho kandi rituremesha. Iyo ndariyumviye naho noba nsinziriye ukarimbaza, iri rica riza ngo muri Yohana 3:16 turaza kubandanya tugeze kuri 18, ariko 16 niho duhera. Muravyumva havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ntahuyemo n'ikindi kintu. Abari mw'isi sabapfuye, sabahejeje gupfa, n'abari mw'isi bakiri mu bugingo, kuko buriya bagira batware guta ntabakiri mw'isi mu vy'ukuri. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'isi urubanza, ariko ngo abari mw'isi bakizwe nawe. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa n'urubanza, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Ayo majambo ndumva yuko aratomoye neza, kugira ngo nawe akuremeshe umenye iri jambo ry'agakiza. Mbega abazoja mw'ijuru baramaze gutorwa? Twoba turiko turatangira ubutumwa iki? Yego, kandi Imana yagombye kudutera, yaradufyinishije cane, yatugiriye neza, iduha kugira uruhara mu kubaka ubwami bwayo. Yari gushobora kuvyikorera itadukeneye, ariko yaradutumye ngo nimugende mukwire amahanga yose, abantu bose mubagira intumwa zanje. Yego, hanyuma abazokwizera mubabatize mw'izina rya Data na Mwana na Mpwemu Yera. Yego, ubutizeye amaze gutsindwa n'urubanza, niko twamaze kumva. Reka tubandanye, hariho n'ayandi majambo menshi yo kudutera intege, yo kuturemesha muri ibi kugira ngo tuvyumve neza. Reka tugende mw'ibaruwa rya Yohana rya mbere ku gice ca 2. Aha tuza guhera ku murongo wa 18 tugere kuri 28, niho nabonye bimeze neza. Imburi zivuga ivy'abiyita Kristo. Muri kino gihe hari abantu biyita Kristo, canke biyita ko biyegereye Kristo kurusha abandi. Muramaze kubabona, mbere bamwe ibyo bavuga ni vyinshi, ariko reka dusome ivyanditse, ivyo tubona navyo tubibanze tuvyihoze. Imburi zivuga ivy'abiyita Kristo. Bana bato, ubu ni igihe c'iherezo, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azoza, n'ubu hamaze guseruka aba Antikristo benshi. Nico gitumye tumenya ko ari igihe c'iherezo. Bavuye muri twebwe, ariko ntibari abacu. Iyo baba bari abacu, baba baragumanye natwe. Ariko icatumye batuvamwo kwari ukugira ngo bahinyuke bose ko atari abacu. Namwe mwararobanujwe amavuta n'uwera, kandi muzi vyose. Sindabandikiye kuko mutazi ukuri, ariko nuko mukuzi, kandi kuko ata binyoma biva mu kuri. Umubeshi ninde atari uhakana ko Yesu ari Kristo?
niwe Antikristo ahakana data wa twese n'umwana. Umuntu wese ahakana umwana na data wa twese ntamufise. Uwemera umwana afise data wa twese. Mweho ico mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwebwe. Ico mwumvise uhereye mbere na mbere nicaguma muri mwebwe, namwe muzoguma mu mwana no muri se. Iri ni ryo sezerano yadusezeraniye n'ubugingo budashira. Ivyo nivyo mbandikiye kuvyo abobazimiza. Mweho ukurobanuzwa amavuta mwararobanujwe nawe kuguma muri mwebwe, namwe ntimurinda kugira uwo kubigisha, murambabarira, kubigisha vyose kandi ari ukuri atari ibinyoma, kandi nk'uko kwabigishije niko muguma muri we. Reka dusubiremwo. Mweho ukurobanuzwa amavuta mwarobanujwe nawe kuguma muri mwebwe, namwe ntimurinda kugira uwo kubigisha, ariko nk'uko uko kurobanura kwiwe kubigisha vyose kandi ari ukukuri atari ibinyoma, kandi nk'uko kwabigishije niko muguma muri we. Aya majambo numva aratomoye. Ni ukuvuga twamaze kuvyumva, twararobanuwe. Uko kurobanurwa guhabwa no kwizera. Kwizera nde? Kwizera umwana w'Imana. Udafise umwana w'Imana ntagira se. Reka duheze kuri rino jambo riri hano muri ibaruwa rya mbere ryanditswe na Yohana, igice ca 5 umurongo wa 12. Ariko reka duhere ku w'icumi. Uwizera umwana w'Imana ni wafise iyo ntahe muri we. Utizera Imana aba yigize umubeshi, kuko atemeye intahe Imana yashingiye umwana wayo. Kandi iyo ntahe niyi, nuko Imana yaduhaye ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo ko buri mu mwana wayo. Ufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo. Udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo. Haleluya. Aya niyo majambo nashaka ngo tuganire ko kuri uno munsi uri hejuru. Amajambo yo kukuremesha, kandi amajambo akubwira kwereka neza inzira ukwiye gucamwo. Ntibikiri ivyo tukibigisha ubuye, murabizi Yesu Kristo ni inzira, n'ukuri, n'ubugingo. We nyene yavuze ko atawuja kwa se atamuciyeko. Ego, ubu muri kino gihe twumvise abantu bavuga ngo hariho izindi nzira, hariho ubundi buryo. Nta buriho na bumwe, nta yindi nzira n'imwe yatanzwe dushobora gukirizwamwo atari muri Yesu Kristo. Haba muri Afrika, haba muri Aziya, Australia, Amerika, Buraya n'ahandi, nta yindi nzira n'imwe twahawe umuntu ashobora gukirizwamwo atari muri Yesu Kristo.
ego ndanezerewe rero no kuba wewe wahashitse uno munsi wahishikiye, aho ushobora kutwandikira hano munsi ukaduha intasho canke ukatubwira ico iki kiganiro cagufashijemwo, canke ukanabaza kuko navyo birashoboka. Hanyuma biranashoboka ko uriko urarondera ahantu usengera, ubona waragiye mu bintu vy'akamenyero, ni vya bindi mwama muhera kuri vya bindi, ariko ukabona nta kiriko kirahinduka. Mu mutima wawe hategerezwa guhinduka ikintu, nimbura ukaronka amahoro ya Kristo. Hariho ababona umenga ngo bihindutse kubera ko babaye abatunzi, canke hagize ibindi bintu bifadika biboneka mu bugingo bwabo. Ako siko gakiza. Oya, mushobora kubironka nkuko ushobora kutabironka, ariko muri vyose ugira amahoro muri Kristo. Rero nkaba ndabipfurije umunsi mwiza aho muri canke ijoro ryiza. Mwari kumwe na Irene Nahazwe, ukaba wewe wariko urankurikirana wumva ukeneye umukozi w'Imana yogufasha, uzutwandikire ngaha tukumenyeshe canke uzomwegere akuganirire ku vy'inzira y'agakiza. Ushobora kuba wavyiyumviye kera, uno munsi ukavyiyumvira, hanyuma ukahindura. Niko vyama, Satani araza akatwiba ivyiyumviro, akatwiba, akatubuza, akadusinziriza, kugira ngo ntituze dushike ku munsi wo gufata ingingo yo kwakira Umwami Yesu nk'umukiza wacu. Nuko turagushimiye Mana uhoraho kuko watugiriye neza, weje kutubwira amajambo aturemesha, amajambo atubwira ko bigishoboka ko tushobora kwakira agakiza, kandi ko tasoni tuzogira mu gihe tuzoba twarizeye. None rero turagushimiye Mana kuko waduhaye agakiza ku buntu ubicishije ku mwana wawe. Turagushimiye rero n'ubu tukweretse umwe wese ahari muri abo bariko baratwumviriza, na cane cane aba bakozwe ko Mana ariko bagikeneye kugira intambwe. Mana, intambwe ya mbere bayikoze niyo kwizera, iya kabiri nayo ningena ubuzima bubandanya. Savye Mana ngo bagenderere, ingene ubigenza ntavyo nzi, ariko ndazi yuko wewe ukuboko kwawe kutabaye kugufi ukwiye kubashikira ngo barongore mu nzira z'ukuri. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbisavye nizeye, amen. Nagira ndaguhe itangazo, witonde urondere Bibiliya yanditse kandi ugerageze gufata amajambo menshi ashoboka, inyigisho kugira ngo bizogufashe mu gihe kigiye kuza, kuko ibihe biteye bigoye biri imbere, ariko kandi ijambo ry'Imana riradufasha mu ntambuko n'imfunguro ku muntu w'Imana. Muri Zaburi 119, ni Zaburi ni murongo wa 105, ijambo ryawe ni itara rimurikira ku birenge vyanje. Ego nawe utunze Bibiliya uzogira iryo jambo ry'Imana riheze rimurikire ibirenge vyawe. Reka turabe ndasome atari kubibabwira gusa. Iryo jambo ryanditswe ngo, ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na Irene Nahazwe, naho ubutaha mu kindi kiganiro c'ikibiriraho tutegekanya kuzoshikiriza vuba. Murashobora no kugerageza kumviriza ibindi biganiro twamaze gushira ku murongo mu rurimi rw'Igifaransa canke mu Kidagi, na cane cane ku bari ngaha. Nabonye ko hariho hano abashasha baje muri kino gihugu kandi bakunze gukurikirana ibiganiro vyacu, nabo karibu turabaha ikaze. Yesu abahezagire. Mushobora gusoma vyinshi n'ingene mwoturonka munsi ngaha, turaza gutanga inimero yacu ya telefone, inimero yacu ya email, n'inimero ya Twitter
murashobora kuraba kuri iyi email, kuri iyi video iriko. Ego, ntimugire ingorane zo kuduhamagara, twebwe nico twahamagariwe. Yesu abahezagire.